biriga biragaragara neza ko mu Burundi ibibazo by'ibiciro byabaye ndanse kandi biguma vyongera kandi bigabanya ubuzima bw'abanyagihugu bitera umuruho mu buzima bw'abanyagihugu. Ubwa mbere ho Parsem bihagaze he kubyo kubitera neza ibyo bintu ngene vyifasha. Ubwa mbere ho mu bihugu nk'u Burundi ico bita inflation, ibiciro biduga mu rusange ahanini usanga biva kwiduzwa ry'ibiciro bijanye n'ibiribwa. Ingwane ya mbere hagaze he? Ubwa mbere hoho ico bita umwimbo mu gihugu w'ibiribwa ni muke, ico tukiza kukimenya. Dufatiye no kuvyigwa vyakozwe jo bundi gihabi n'amaruko koma vyarerekana neza yuko haguma hari gihengeri ca 30% c'ibiribwa tukiza kwinjira aha mu gihugu. Hanyuma ntitwibagire ko gushika ubu 35% y'abarundi imiryango idafisa hirima. Ntitwibagire ko abarundi biyongera 3% ku mwaka. Todo croissance de la population. Ivyo biribwa ni ankora ikindi rero nuko n'uburyo butahari kugira igisata cy'uburimyi n'ubworozi gihindura ingene gikora ku buryo bimwe byo vya commercialize vya stockage gutransforma kugwi umwimbo wagwiriye tubike tutransforme ntibiraba. Turacani muri bwa burimyi n'ubworozi muri busanzwe uruzwa rwatsi tugira ingorane. Ivyo ni bigaragara mu ntara zimwe nkaho za Gihanga gena za Cankuzo Rutana ngira mu gihugu cyose mu Kirundo mu Kayanza n'ahandi. Ivyo rero ni ingorane ikomeye. Ikigira kabiri amadovize ubunyi n'amadovize yo kuvyemporuta ni make. No kuvuga yuko no kwemporuta biragoye kugira ico gihengeri gigire. No kuvuga ko n'abadandaza bashaka kuvyemporuta urumva twosahizwa n'umwimbo wo hanze mugabo n'abadandaza bashira kuronka bafite amadovize. Hama Obere nayivuga ati iguma tubwira ati amahera natoje na yego ayo yatoje irayatubwiye. Mwacho cyo gihambaye gihamirwa ati mbega amahera utoje afashiki mu vyo dukeneye mu gihugu cyose kugira wa mwimbo gwira. Uranje bangu natojaya igihambaye agezahe mu vyo dukeneye. Nico gituma tuvuga tuti inzira ni zitatu kugira ibintu tubivemo. Nuko indyane za politiki zivuza kuva muri iki gihugu igihugu cy'ubuni gasubirana imigendera n'ibindi bihugu kikagendegwa kigafasha n'ibindi bigifasha soza kinjira nkuko bya ico kintu ni ngombwa. Inzira ya kabiri nuko iki giturire n'ugunuza amatungo y'ugo nisesagurwa na kwamara amavyirayi mu Burundi jamaze guseseka indava bihagurukirwa kuko naho cooperation izogaruka iyi niveau de corruption uko imeze nta terambere shoka mu gihugu nta nakimwe tuzokokora. Inzira ya gatatu nuko dusubira kugira imigambi y'iterambere dufatira ari bya CSRP ari by'umugambi wa Vision 2025 ari imigambi y'ikintu ya ODD dufatira ko na strategie ne tuyishikira hama tukarondera uburyo bwo kwishira mu ngiro kandi tukayivana. Ibi bintu bitatu tariko tutabikoze ko turiko turaraga kaga n'abana tugiye kutuzovyana mu misiza.